Nongeye kuguha ikaze kuri Rugimbana Sport. Amakuru ava mu ikipe ya Juventus akaba atangaza yuko Douglas Costa bashaka gutandukana nawe kubera ikibazo cy'imvune nyinshi Juve itakibashije kwihanganira. Uyu musore mu Brazil bakaba bashaka kumurekura. Amakuru The Times mu gihugu cy'Ubwongereza kikaba cyatangaje muri iki gitondo yuko Kylian Mbappe w'ikipe ya Paris Saint-Germain akaba yamaze kumenyesha ubuyobozi uko agiye gukina muri iyi sezo ariyo ya nyuma, hanyuma sama itaha yifuza kuva muri ikipe ya PSG akagenda, azabona asigaje umwaka umwe kuri contrat ye. Real Madrid, Liverpool akazo kipe zimuvugaho uko ari ebyiri. Umutoza Ronald Koeman w'ikipe ya FC Barcelona akamaze kumenyesha Ousmane Dembele yuko niyongera gukererwa imyitozo bazabyenga iminyagara. Akaba uyu musore rero imyitozo kwa gatandatu akarakererewe iminota 11 yose. Leonardo, directeur w'imikino mu ikipe ya Paris Saint-Germain, umudamu witwa Anabilo akamaze gutangaza yuko famille yabo yanduye COVID-19 mu kwezi kwa kane, ariko byabafashe ukwezi n'igice kugira ngo babashe gukira. Mu by'ukuri abaganga bamugire kubapima basanga ntayo bafite. Shano kwirinda cyane mu buryo bukomeye. Twakesheje mu ikipe ya Arsenal harimo haravugwamo iki nuko umuzamu Emiliano Martinez Damian akaba uyu muzamu amaze kumvikana ikipe ya Aston Villa $16 z'amapound, Arsenal yamaze no kuzemera, hanyuma Amadon akazazamuka akagera kuri $20 z'amapound akaba wazafungira. Uyu musore akaba ari usinye imyaka 4 mu ikipe ya Villa, hanyuma akazahembwa $60 by'amapound ku cyumweru. Uyu muzamu rero akaba agiye mu ikipe ya Aston Villa, mu by'ukuri arashaka umwanya ubanzamo uhoraho mu ikipe y'igihugu ya Argentine imaze sezo ebyiri istragoling ikoresha abazamu barindwi. Uyu musore rero nta yindi gahunda afite ni ugufata umwanya wa mbere mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Ikipe ya Arsenal ikaba iri gushaka rutayizamu mutoya cyane ikipe ya Dijon mu gihugu cy'u France afite imyaka 21 rero akitwa Muniri Chuyal. Akaba rero uyu musore barimo baramurwanira n'ikipe ya Leeds United ndetse n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Mikel Arteta ejo amaze gutsinda ikipe ya Fulham akaratangaje yuko kuri Mohamed Elneny baganiriye mu by'ukuri, akaba rero ngo aradizavinga kumuha amahirwe yo kwagerageza mu ikipe ya Arsenal, ngo arakora imyitozo neza cyane kandi ni umusore ubona ko ashaka kwiga byinshi cyane kandi performance iri ku rwego rwo hejuru cyane. Ashaka kurangira Elneny agumye mu ikipe ya Arsenal. Gabriel Magalhaes ejo igihe batsinda ibitego 3-0 akaba yarabaye man of the match. Mu by'ukuri rero igihembo yahawe na Premier League, mu by'ukuri yishimye cyane mu Brazilien wavuye mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'u France. Thomas Partey n'ubu biracyakomplitse cyane ku buryo bishobora no kurangira ikipe ya Arsenal itamuguze. Akaba rero ikipe ya Atletico Madrid iracyababwira ni $40 z'amapound release clause mukayishyura cyangwa se mukavanga mukagenda. Muri Manchester City ikiri kuvugwamo nuko Man City tari yonyine iri gushaka Kalidou Koulibaly. Paris Saint-Germain amaze guteraho kuri ngobo. City yari yatanze bid ya $35 yongeraho n'amadons ya $5 bikafata $70 z'amayero kuri uyu mugabo w'imyaka 29 uzuza 30 muri sama itaha. Mu gihe kandi Orientis nta kindi ari kuvuga, ubu ngubu ngarashaka $80 z'amayero none hahagaze. Nicolas Otamendi akaba ashaka gusohoka mu ikipe ya Manchester City, ariko ikibazo ni kimwe, akaba amakipe ari kumushaka ari guhunga umushahara afite. Uyu mugabo ahembwa $7 z'amapound ku mwaka. Akaba rero ikipe ya Porto, Lazio, Roma, Valence zifuzaga uyu mugabo ndetse zinamwofaringa kuzakina Champions League umwaka utaha. Akaba rero bisaba ko City yakigumwa, akaba ari isa nkaho iririzinze contract ye ikamurekura akagenda, hanyuma akajya kumvikana n'amakipe, ariko George Mendes akaba ari kubikoraho cyane. Pep Guardiola rero akaba yaragarutse mu myitozo ku munsi w'ejo, akaba yarasivye umunsi umwe rero kuri igihe ikipe yatangiriye imyitozo. Akaba rero yarasivye umunsi umwe kubera karantine yararimo kuko yaragiye mu gihugu cya Espagne. Mu ikipe ya Chelsea ho hakaba havuga yuko ikipe ya Chelsea imaze gutanga bid ebyiri $50 z'amapound mu ikipe ya West Ham irazanga, bashyiraho 50 n'amadons ya $7 nabwo ikipe ya West Ham irayanga. Ubu dutegereje kuza kureba rero nimba Chelsea ko kwizabona Declan Rice. Ibiganiro bigomba gutangira hagati y'ikipe ya Inter Domina n'ikipe ya Chelsea guhera ku munsi wo kuwa mbere kabisa. Akazaba rero ari ibiganiro bigomba kuba byerekeza Kante mu ikipe ya Inter Domina, nafere gukurikirana cyane. Yitwa Salomon Kalou akaba ari umusore w'umunyako d'Ivoire. Uyu musore rero ku munsi w'ejo akaba yaramaze gushyikirizwa rero degree ya kaminuza, rero akaba yaramaze imyaka 3 yiga iriyo mu gihugu cy'u France, rero ariko anakina n'umupira mu Budage ndetse akanakina n'umupira ubu ngubu yibereye muri Brazil mu ikipe ya Botafogo. Salomon Kalou rero akaba yarahawe degree ye ejo nyuma y'imyaka 3 rero yiga mu gihugu cy'u France business administration. Manchester United rero ku munsi w'ejo kakinye match ya gicuti, benshi bambazaga igitego rero batsinzwe uko kimeze mu gikurikira hanga kabisa. Akaba ari Trezeguet kuri uyu mupira, hanyuma adomaho umutwe plonge hatari ya Oli Watkins rero afungura konte mu ikipe ya Aston Villa. Ndetse ni na match yagaragaremo Donny van de Beek yambaye 34 mu mugongo.
Yuri Hornes akaba yari perezida w'ikipe ya Bayern Munich. Rero uyu mugabo bakaba bamubajije ku bijyana na Thiago Alcantara mu kanya, aravuga ati Alcantara twamuhaye offre y'imyaka 4 yuko yasinye amasezerano, yatubwiye ko ashaka guhindura rwose akajya mu yindi environnement, atariko ashobora kuba yaramaze kumvikana hagati ya Liverpool ndetse na Manchester United. Nta afere gukurikirana cyane uyu mugabo, ibintu atangaje. Liverpool tuyivuga ikamaze kumvikana rero kuri miliyoni 1 y'amapaundi n'umuzamu w'ikipe ya Fluminense mu gihugu cya Brazil akayitwa Marcelo Pitaluga. Akaba rero uyu mupeti agomba kuza mu ikipe ya Liverpool, ariko nkuko website y'ikipe ya Flamengo yabyofficialije ikayatangaje yuko bakimufiteho uburenganzira kuri 25%. Yitwa Jojo Jadon mu ikipe ya Liverpool, kandi bikaba bivuga ko ashobora kuba ari amahirwe menshi cyane yuko yahaguma. Ubwo rero sinzi nimba Thiago Alcantara yakerekeza mu ikipe ya Liverpool, na fere gukurikirana cyane. Yitwa Patson Daka, akaba ari umusore w'ikipe ya Red Bull Salzburg. Liverpool nayo ikaba yinjiyemo iri kumushaka. Twekeje mu ikipe ya Tottenham Hotspur rero nayo ikaba yinjiye ibyiga ikipe ya Arsenal irashaka Hosem Awara w'ikipe ya Olympique Lyonnais. Daniel Levy ngo arifuza rwose kugura uyu musore akamuzana mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Nako kandi Tottenham Hotspur iri ku makipe rero ari gushaka wifizaha uyu musore, bigaragara ko rwose gusohoka mu ikipe ya Palace bisa nkaho bigoranye cyane. Uyu munsi Neymar akaba ari bukine rero match na Marseille, ndetse ari bunatangire rero yamamaza company ya Puma nyuma yuko yamaze gutandukana na Nike bari bamaranye igihe cy'imyaka igeze ku 9. Les amis, ibe byiza cyane, Imana ibarinde.